Ndi n'iteka n'umunezero nsubire ngusuhuze nkuha ikaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure imwe rudende igushikiriza amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu bisata bitandukanye mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndaguhaye kaze, ndaguhaye mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'aho udukurikira uherereye. Ico utegerezwa gusa ni ugufyonda sabone cange subscribe, nawe utarafyondako hama ukabandanya urashikirwa n'amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru bigezweho biriko bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ndakwipfurije kubandanya uraroranirwa ndetse no kugira ibihe vyiza n'umunsi mwiza. Abasirikare barenga 240 barapfungiwe mu mabohero ane bazira ko banse kuja gufasha FARDC kugwanya M23. Abo basirikare b'u Burundi bapfungiwe mu mabohero ya Bururi ndetse na Rumonge mu bumanuko bushira uburengero bw'igihugu, ndetse no mu mabohero ya Ngozi na Ruyigi mu buraruko no mu buseruko bw'u Burundi. Ifungwa ry'agateganyo ryaramaze kwemezwa kuri bamwe bagirizwa kugumuka no kwanga amategeko yo ku rugamba. Ni bake muri bo bafise abababuranira. Amabohero ya Bururi na Rumonge harimwo abasirikare 21 ndetse n'103 bamaze ukwezi kurenga bari muri ayo mabohero kubw'amasoko mu buyobozi bw'amabohero. Ibohero rikuru rya Ngozi ririmwo abasirikare 84 mu gihe ibohero rya Ruyigi ripfungiwemwo 34. Abenshi muri abo basirikare bahagaritswe kuwa 9 Kigarama guheze kw'itegeko ry'ibiro bikuru vy'intwaramiheto z'u Burundi FDNB kubw'abashinga intahe. Abashinga intahe bemeza ko abo basirikare bari bamaze gushika ku butaka bwa Kongo. Barapfungiwe mu busho butandukanye bw'igipolisi kijejwe igisirikare mu gisagara c'ubudandaji Bujumbura mu kiringo c'ukwezi kurenga imbere yuko barungikwa mu mabohero. Ivyo ni bivugwa n'amasoko yegereye iyo dosiye. Abenshi muri abo basirikare barungitswe muri ayo mabohero mu majoro y'uwa 21 n'uwa 23/0/2024 nk'uko amasoko yo mu mabohero ya Bururi, Rumonge, Ngozi ndetse na Ruyigi yavyemereye SOS Media Burundi dukesha iyi nkuru. Ni bake muri bo kandi bafise abababuranira, uko akaba ariko amasoko yacu avuga. Abo basirikare bose barumvirijwe n'abacamanza ba gisirikare muri sentare ya gisirikare. Ifungwa ryabo ry'agateganyo ryaramaze kwemezwa kubo mu mabohero ya Ruyigi na Ngozi haraheze iminsi. Abasirikare bapfungiwe i Bururi ndetse na Rumonge nabo baracarindiriye ingingo ya sentare yabumvirije kuwa 12 Ruhuhuma 2024. Bakurikiranwa ku caha co kugumuka no kwanga amategeko yo ku rugamba. Ivyo ni ibisigurwa n'abo mu muryango wabo bapfunzwe. Kubw'amasoko mu gisirikare, abo basirikare bapfunzwe bagirizwa kuba baranse kuja gufasha abasirikare ba Congo FARDC kugwanya M23. Kubw'abo basirikare ivyo bikorwa vya gisirikare birimwo igifungo cinshi. Leta iratwihakana mu gihe dupfuye kandi ntivyumvikana ukuntu twogwanira mu mwambaro w'igisirikare co hanze, ni ukuvuga nyene umwambaro wa FARDC. Ikibabaje gusumba kandi nta rupapuro rwerekana ivyo tugiyemwo kandi nta n'umushahara urengako kuri ico gikorwa. Kugira ngo umusirikare aje mu ntambara hategerezwa n'imiburiburi kubaho imvo y'amatati, ikibituma hamwe no gushaka. Hategerezwa kandi gupimwa inguvu n'intege nke bikanagereranywa n'ivy'umwansi. Uko bimeze ubu rero badusaba kuja kugwana nk'impumyi. Uko akaba ariko bivugwa n'umwe mu ntwazangabo w'ipete rya kapitene mu gisirikare c'u Burundi yahisemwo gutoroka igisirikare aca ahungira muri kimwe mu bihugu vyo mu karere. Bamwe mu ntwazangabo zitashimye kwivuga izina zibona ko bagenzi bacu bategerezwa kurekurwa atagisabwe. Itegeko ryose ryo kuja kugwana ridafise imvo nyayo yo kugwanira rirashobora kwankwa. Uko akaba ariko bibutsa. Ntitwashoboye kuronka uwujejwe guhanahana amakuru mu gisirikare c'u Burundi kugira ngo yishure ku bibazo vyacu, ariko imwe mu ntwazangabo yo mu biro bikuru vy'intwaramiheto z'u Burundi hatarashimye kwivuga izina yemereye SOS Media Burundi ko abo basirikare bapfunzwe kuko banse kuja gufasha abasirikare ba Kongo kugwanya M23 no kunyuruza uburyo bugenewe intambara. Nta bitigira inyezina yatanze. Bamwe barashengejwe n'igisirikare ariko kandi hari n'abejejwe.
nta banga ririmwo, abasirikare benshi barapfunzwe bagirizwa ivyo, uko akaba ariko yaheraheje avuga. Uburundi na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo vyarateye umukono ku masezerano hagati y'ivyo bihugu bibiri atuma ingabo z'Uburundi zija gutabara muri Kongo. Hagati ya Nyakanga 2023 na Nzero 2024 abasirikare benshi b'u Burundi harimwo intwazangabo nkuru barishwe mu ntara ya Nord Kivu mu buseruko bwa RDC. Kuwa 29 Kigarama 2023 mu kiganiro ku banyagihugu ndetse n'abamenyeshamakuru, umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yatangaje mu ntara ya Cankuzo mu buseruko bw'igihugu ko bisanzwe ko abasirikare b'u Burundi bicirwa ku butaka bwa Kongo. Uburundi buriko burafasha kugwanya no gutuza iterabwoba. Turi muri Somalia, Centrafrica n'ahandi nk'uko mubizi. RDC iriko irahungabanywa n'imirwi myinshi yitwaje ibigwanisho. Hariho amasezerano yo gufashanya, udafashije umubanyi kuzimya inzu yiwe iriko irasha, ejo nawe ushikiriwe ntazoza kugufasha. Nimba Uburundi bugiye gutabara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, buriko buritabara bwo nyene, kuko intambara nziza uyigwana imbere y'uko uyigwana. Intambara ni umukino w'urupfu, ubihakana ntuba uri umusirikare. Umusirikare hategerezwa gushira mu mutwe ko apfira igihugu ciwe. Ivyo vyose ni ibisanzwe, utegerezwa kwitanga. Twebwe abasirikare twarabitereye umukono, ibisigaye kuba hari uguhemukira akarangamutima, uko akaba ariko yavuze. Yabandanije n'agashavu yishura ku kibazo c'umumenyeshamakuru kijanye n'ipfungwa ry'abasirikare banga kuja gufasha abasirikare ba Kongo kugwana. Igisirikare kirafise amategeko yacu. Hari umusirikare urungika kw'izamu agahitamwo kuja kunywa urwarwa, ategerezwa guhanwa kuko igisirikare kigendera ku mategeko. Muri mu bikorwa vya gisirikare, ibitandero birashirwa ku murongo. Haba muri Kongo, Centrafrica canke muri Somalia, hose barahanwa. Abarundi barakunda ibihuha, nimureke igisirikare kigumane ibanga. Hamwe abasivile bagiye baravyivangamwo, ejo ntituzoba tugifise abacungera umutekano w'igihugu cacu. Ntimusubire rero kuvyivangamwo. Kubw'umumenyeshamakuru w'inzobere Atanaze Karayenga aba mu Bufaransa, akaba n'uwahoze ari intwazangabo mu gisirikare c'u Burundi, yize i Kairo mu Misiri, abasirikare b'u Burundi barafise uburenganzira bwo kwanka amategeko mabi. Abasirikare b'u Burundi biyemeje gukingira abarundi, gukingira imbibe z'u Burundi, ariko si ukugwana nk'abacangero bakorera igihugu rutura bambaye umwambaro w'ikindi gihugu. Abasirikare b'u Burundi barafise uburenganzira bwo kwanka amategeko mabi. Ahantu hose babita abashishoza imbere yo kugira ico bakoze. Ndatahura rero umwiheburo n'ukugumuka kwa benshi mu basirikare b'u Burundi barungikwa nk'abacangero kugwanya M23, bita mu kaga gakomeye k'urupfu. Uko akaba ariko Atanaze Karayenga asigura. Ku basirikare bapfira mu bikorwa vyo kugarukana amahoro muri Somalia nk'akarorero, umuryango uronka ibihumbi 100 vy'amadolari mu Marundi. Ku bapfira muri Kongo birimwo igipfungo cinshi. Ngaha hakaba ariho nsoreje ano makuru nari naguteguriye, hariko avugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Ico utegerezwa gusa nta kindi, uramanuka munsi y'ino video hama ufyona imbere y'ijambo Isange TV. Haraba handitse ijambo s'abone canke subscribe bivanye na YouTube ukoresha. Naba ukoresha YouTube y'icongereza haraba handitse ijambo subscribe, naba ukoresha YouTube y'igifaransa haraba handitse ijambo s'abone. Urafyondako hama udushikirije intererano yawe yo kuja turakuronsa amakuru, ibiganiro kumwe n'inkuru tubandanya gushikiriza bivugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu makungu ya kure. Tugushikiriza amakuru hariko aravugwa mu bisata bitandukanye, nk'igisata c'inkino, igisata c'umutekano, igisata ca politike, igisata c'ubutunzi, igisata c'agateka ka zina muntu, igisata c'imigenderanire n'ayandi makungu, igisata c'amagara y'abantu, igisata c'uburimyi n'ubworozi, ndetse yewe n'ibindi bisata bitandukanye, haba ngaha mu gihugu c'u Burundi no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi mu yandi makungu. Nunyemerere ndakwipfurize kubandanya uragira ibihe vyiza ndetse n'umunsi mwiza.